Erike ni kigugu. Na Mungu ikigugu je ndabona muri no giye mu Erike. Gute? Erike ni kigugu kuko Erike yarahohotewe. Yarahohotewe kandi hakoreshejwe iterabwoba. Byagenze gute sasa kugira naho aho bisanzwe. Erike yaratsinze higanwa yabaye wa kabiri. Mu higanwa ryateguwe na Moza. Yari gutsindira iradio yitwa GBL. GBL ndayibona. Ego. Iyo radio yitwa GBL bagiye kuyitora basanga cyose abamoza. Oya Moza je nta kintu kimwe no musaba kuko numuntu wimbwa idaheru byasinzi yuko ari n'umurundi. Byose n'abakongomano mengo n'umurundi. Je naramwansi bivanye n'ikibi yakoreye Erike. Je nubwo no musi nobona Erike bariko barasangira na Moza ku mezi imwe. Je nico tuma ndamukunda Moza. Kandi n'abarundi b'umutima abantu babonye ivyabaye. Nta muntu numwe ushobora gukunda Moza canke Joachim. Kumeze neza twe tumeze neza cyane. So my name is John Mabu, turakora sabone cyangwa subscribe no bikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda gute bigenda neza cyane. Today is another day, another blessing, another beautiful day. Twabazaniye kurisha umwanya kugira ngo atuganirize ariko aravugwa muri 2-5-7 ndavuga mu gisata cha entertainment. Kurisha umwanya. Yeah. Welcome bro. Yes. Meze neza bro. Meze neza bakunzi bacu. Biro ni sawa. Bino ni okay. Je nabonye uri kumuzinda ebana wahaturiye n'umuhungu wawe. Yari bimeze fresh. Turica. Twe turi je abantu batanzi neza bamenye ko je ndi muri generation zose. Je mu bintu je mu bisanzwe entertainment. Irimo music, irimo urusaku, irimo showbiz. Politique byose we kabisa urimo byose ndimo we muri music urimo politique urimo kira kiturimo ibyo ni ibintu nisanze fite impano kabisa kurusha umwanya hari makuru karavuga y'umuntu RK mwitwa Moza mwitwa Joachim uvuga uko ariko wowe uri mu bantu baba barakurikiye no case no saga uri mu bantu bayikurikiranye abakunzi bo kumugwa media barakeneye kumenya ingene bimeze byatanguye gute bimeze gute ni beze canke nukuri si beze nukuri turakeneye kubimenya bon kino abantu bomenya kwaza ntabwo ari beze nta showbiz yigeze iraho yo gushikana mu butungane za peji n'ahandi ibyo bintu nta beze imisazi bijya ntabwo ari beze ariko ikigo kirambabaza niko biriko bizamwo nka beze ubwabo barabivuze ko ari beze oya bavyemeje ko ari beze narabibonye abivuga Ediso posti oya Ediso siwe biraba haraka video ka Joachim na RK babivuga ko ari beze yeah oya ariko ntabwo ari beze bashaka nyene gukira donc RK ni kigugu na Mungu ikigugu je ndabona muri no giye mu RK gute RK ni kigugu kuko RK yarahohotewe yarahohotewe kandi hakoreshejwe iterabwoba. Byagenze gute sasa kugira naho aho bisanzwe Erike yaratsinze higanwa yabaye wa kabiri mu higanwa ryateguwe na Moza yari gutsindira iradio yitwa GBL. GBL ndayibona. Ego. Iyo radio yitwa GBL bagiye kuyitora basanga siyo. Iyo GBL ni yindi radio nimba ari Soniteke. Mbari iki Erike yacaragumuka avuga ati je rero minoti kwiranye ino radio ni iciki. Yeah. Moza caragumuka. Aca bishiramo inzigo avuga ati ngorangaye. Aca baheraho rero mishwana. Erike yavuye aho hantu aca kumbuga kumucafuza Moza. Moza ntiyemera gucafuzwa. Aca aramufata aramunyuruza. Nindi yamufashe sasa? Moza yatumye Erike, yatumye Joachim. Joachim ni we yatumwe na Moza. Ego, kugenda gufata aramufata Erike. Baramutwara, baramunyuruza kwanza. Bamanza kumunyuruza. Baramunyuruza? Je bugere simba shaka korosha ibintu. Aya makuru afite ibyemezo ko Ego, Erike we yarabyivugiye. Yarabyivugiye. Yarabyivugiye wenyine yuko bamunyuruje. None umuntu agutwaye wiwe akagukubita. Numva yuko bafite kunakwica. Yarakubiswe? Yarabyivugiye ko bamukubise Erike. Udio je ndayifise ndayikuvuye kugira ngo
twumve ko ari ibinyoma kwereka ibi tuvuga abantu babitahura no munsi ariko n'ibintu byari bimaze igihe turaza kuhashika ntacu turaza kuhashika tumenye kubera ko ibyahinduye sans sawa ya audio bayumvirize yego bayumvirize yaranyurujwe araza gukubitwa aca twagwa muri peji aca yakwa telefone aca tegekwa gufuta page umve hari ibintu abantu bafata minenegwe ariko mu bisanzwe ubutungane bwacu baje barifutse kandi telefone basigaranye urabona ukuntu byagenze na power bank urabona ukuntu byagenze moza yaje kuntora arico akima ntanze yambwira ati tugiye kuvugana gaca njana ahantu bogenze imodoka dusohotse kumbe yatanze location moza ciyaza n'abapolisi babiri baramfashe aca ntwara muhiri wiwe amazango bitirayo imikere amadori ingumi zo mu dash zo mu mutwe ukuntu mu mugongo ibiki aca ntwara kuri page boro ho kwitwara rero ubu wa mbere twumvirije je basiyego nagumye ndemera ati naguye mu makosa rero tugeze ku muntu wa nyuma afata umwanzuro wa nyuma yaca avuga ati kihari ico mbona nafute ivyo yagupostinze nabi amabihere nta bindi je mbona nogira reka tukiraho nyene yoneke none ubu twogira recherche ku ya page yiwe ntitwayibona oya page yiwe ntiboneka oya bamanje barihindura izina bayita ngo ibikuri iyo nico wakimu yabigize irazwe hama none we niwumva ko yanyuruje mabu igihugu kirangwa n'amahoro zero na audio nawumvirije ko yanyuruje okay kandi audio yataye none uyo muntu yanyuruje uyo muntu afite uburenganzira bwo gufata umuntu akamutwara iwiwe akamukubita ninde egaje nta kindi cyambabaje nuko twemane tudefanda igihugu voilà sivyo tugaragaza amahoro n'umutekano none bimwe pacifique yirigwa arasemera ngo nakayanyurujwe urabona neza ko tabariko baratumara amaza babahungu igama ni entertainment na geopolitique ni bibi birafitanye isano ubundi byose ni politike ubuzima ni politike urumva aramunyuruje aramukubise mutwe muri peji wa mbere peji wa mbere babwiye ngo nibafute abifute ivyo bintu arabifuta arasaba pardon aca mujana handi hano uko nabejeje yaca mujana handi amujanya handi aca bamutega gufuta page ubwo n'ubutungane bwa mwene wacu ivyo bintu je shobora kuvyihanganira bamutegetse gufuta page aravyemera ko yakubiswe none gasha inkori iri ngaha we niki kutokora ibintu retwe nimba dutuza aba Pacifique urisire kwa mufateka inko none nibisa none we bamaze kugutwara bakagukubita bagutora mu butungane sivyo ata video roshesha ata convocation ataki we gutwaga gusa nk'impene bro nimba twe dutuza aba Pacifique turakwiye no gutuza aba bantu bigira aba boss bagashaka gufata nabo gwaruka bashaka gufata nabo umuntu abona umengo ni ati we yakoresheje amahera rero yakoresheje amafaranga nta kindi aho hotera RK abarundi niyo mpamvu bababaye burya RK ntibaze ngo afite abafana abantu bose ngabakoresha imbuga abafana turabasangiye nta bafana ba Big Fizzo nta bafana ba Satbi nta bafana ba Ruriro nta bafana ba Linoji nta bafana bande bro abafana twese turabasangiye ariko biravuga ko hari aba influencer cyangwa aba promoter bamushigikiye ujya Moza bamushigikiye genda bifata ko ari amahera bariye nta kindi ko genda bizimuta na jewe na genda afite abantu bandondiye barambwira ati burya ngo Moza ngo kuri mucafuza ngurike wa makosa ukuntu ndavuga ati no je nkurikije droit man Jesse ndi umunyamategeko ariko ikosa ndabona ati hari ikosa nakosa riya kabisa aranyurujwe aragiye muri PG baramufutiye page birakomeye twagiye ararize aratakambye ararondewe twagiye kubona aka audio sinzi ko no akanani ndakakurungikira twagiye kubona bavuga ko yari base Joachim na RK bagiye kuvuga ko yari base ibi bintu rero twobifata base yo gufutirwa page bro sanki yarayiye
oya ntayo yariye uyiriye bayihindura izina none kubera gutemera ko baba barahinduye izina hama akavuga ati kugira ntibisarishe katubicishe mwino nzira oya uyo muntu no yogura ikintu kugira kije n'urumogere gasura umugi yabaguze kandi uwo muntu wake ayiguze woga mene bavuze ko page bahinduye bayita ibikuriye babanze donc ni Joachim iyo page ibikuriye niracahari uyu mwanya oyaye nayo iryo zina bace bari kurako urumva Joachim ivyo yakora yari yibaza yuko bitaza kuja kumbuga Joachim arakunda icubahiro nakunda umuntu amushira hasi urumva niyo mpamvu atakintu akimwe atokora kugira we abe hejuru je Joachim n'umugenzi ndamuzi ariko je amafuti yiwe ndayazi kandi tubanye ndayazi je muri no game abantu bose binjyaye amafuti yaguye je amafuti amafuti yaguye Joachim afite amafuti marafise ukuntu kwishira hejuru arakenera ivyubahiro aho bitari Joachim nta muntu azi ko amusumvya brand Joachim azi yuko ari wari brand big brand mu gihugu cy'u Burundi ariko ntamenye yuko mani natwe ama brand yacu mu kuyubaka twarayakubitiwe twarayakoreye mani nka jewe example jewe izina ryanje ryaranduhishije pe wowe ryarakuruhishije ryaranduhishije cyane ababizi barabizi rero aho umuntu wese amafuti yiwe ndayazi je n'amafuti ya Simbizi ndayazi kandi je ndamwita mukuru wacu sivyo umwita mukuru wawe je namwita mukuru wanje muri game ko arankuriye muri game hari ibintu namuboneye ko ndakora ego ariko amafuti yiwe ndayazi kandi umunsi nashishwe nzoyabashikiriza amafuti yiwe okay koresha umwanya rero nemba yemeye kugigiturire katuvyita uko nyene ari ingorane ihari none ingorane ihari kubera imitima y'abantu yakomeretse kubwo kumva inkuru yiwe we arariye ariko bobo ntiyoroheje imitima yabo bro abafana atarabahemukiye donc arahemutse kandi nivyo arahemutse arahemutse kandi ntiyibaze neza man ikintu bita abafana hari abantu batazi kujera abafana urabona Demana impamvu uri gushaka kuri no saga ifite abantu bita abafana man Demana yaremeye arababara arasonza arigumya twebwe mu bisanzwe hakubimbwa tubimvaga kubera tuko twubaka generation ino game ntizohera kuri twebwe hari urundi rwaruka ruzobaneza aho twe twagarukije none gashaho no mutuko tugira ibiturire umuntu akaguhohotera akwisimbwa akakugira imbwa ejo akaza akakugura akaca kugura none ubona abana bacu nabo bazobigenza gute abana bacu bobo bazobacizosi hama babahamba niteye ariko dusubiye inyuma ujya mu peti yahora akorana ibintu byo kwamamaza ujya moza mamoza yateguye ihiganwa uye ntigeze akora ibintu byo kumwamamaza naco guhembye rega kwamamaza umuntu aguha inoti naco nico duhembegwa ariko rero ntaca bishiramo n'agasuzuguro turagiye rero kuri Marcus camamara mugenzi wawe aravuga nti moza agomba anyibibi kuri vyanje kandi n'ibintu byabereye rimwe niyo saga ya RK umva ko bino bintu ukoresha umwanya oya mu bisanzwe canke bashatse oya heraba mabu urabona moza yarondeye basi uri kurakurikiranwa cyane yarakurondera cyangwa uri kurakora arakurondera ibikuri byo ariko birakora kandi byazanywe na Marcus sivyo moza bihaye idiri byarayikoze kuko Marcus niwe bahemba moza hemba Marcus gacha murukira ibikuri moza hemba Marcus gacha kamurukira ibikuri ni bya Marcus reka ni manager niwe management niwe manager wavyo Marcus amaze kuja mu Bushinwa ko nubu ni yari azoze joro 16 le 17 plutôt no 16 azoze joro 17 Marcus amaze kuja mu Bushinwa moza yaciye atangwa gutuma kwibikuri akabihemba aca bikoresha abantu batabibaza ngo yabiguze ngo ubu ni ibyiwe par contre ibikuri bivyere mu kazi Marcus yahaye gasopo moza kandi ahaye gasopo n'ibikuri ati igikuri kizosubira kwa moza nzoca ndagiheba cyane gifatira ibihano ntari na kimwe cyasubiye yo happy hari kimwe cyasubiye bisanzwe moza akeneye donc icubahiro kuneza kunaka
ya dusubye inyuma gatonya narabonye mu minsi iheze sigeza postinga ngo amategeko ahana umuntu yacafuje ubundi ukaba wavuze ko RK yacafuje Moza ku mbuga ziwe tuvuze ko none wumva amategeko hari kibazo afise canke Moza hari kibazo afise amategeko nta kibazo afise ariko byumvise ko yagiye imbere y'ubutungane biramwagira cyo gucafuza biramwagira baca bamubwira afute ivyo bintu Oya urumva mu bisanzwe igihano sinzi ko agisumye neza hari ibintu ahubwo igihano je ndakizi nako amategeko yo bayashizemwo imiriro mikenya ko nibaza ko nubwo ntarabisoma neza nibaza ko harimo n'ikiro cyo gufunga harimo gufunga indi shaka babaro ku muntu wacafuje none wumva Moza yakoze nabi Moza ntiyakoze nabi ariko none igihano umuntu wo mutwe mu butungane ubutungane bwo buca gukora akazi ka erega we nta nubasho bukimufise ko kandi none wosanga harimo n'ingingo yo gufuta iyo page nayo wosanga irimo mu mategeko oya yo ngiyo ntibaho na je ndamaze kuja imbere y'ubutungane na postinze umuntu nakwereke na postinze umuntu yo ingingo yo gufuta urubuga ntibaho oya ariko ufuta ivyo bintu ugahanishwe hada ibihumbi ijana n'umuriyoni je ndabizi narigeze kwitwarirwa n'umuntu ndibuka ko n'umugore wa Simbiza yakwitwarira barigeze no kunyitwarira ariko none page yari yafuswe urarusimba hari yafuswe sivyo yari gute brother oya mu bisanzwe amategeko akore na reka dufata amategeko nakore ariko apana ibintu byo kuza ngo je ngo mwanyise ngo umuhemu ukuntu ko reka turabica amategeko yakoze RK yaja mu gasho ariko bino twari kubitahanya je nabiroka kera ni gute abantu muri industry muri entertainment ibintu byo abantu badatahura byo gufungishanya je nabiroka kera muri industry abantu badatahura entertainment barakwiye kubiheba ariko muri rusange bakwiye kubiheba bakavavana byo ku muntu mukorana mwarakoranye nimuheze neza rero amategeko nakore bamufunge atanga amande tuzomuterera amande mugashona tuzomugemurira twe urazi ko hari twakoze yo kwamamaza kugeza n'isaha hari abantu bataraduhemba ariko ntitushobora kubiposta amakosa no makosa cyaha guposta umuntu mwamamaza umucafuzana amakosa twebwe n'ubu turacishuza mugabo ntitushobora kubiposta none mushirako ashaka kwitwara abaye apeti rero bakwiye kumenya izi mbuga dukoresha ko zifise amategeko rero twe tutita abajournaliste bazagenda nabo nyene biyubara ubundi namakosa cyane gucafuza mugenzi wawe oya waguye mu ikosa hanwa basi hanwa ni kosa wewe basi wewe niki usaba Moza kuri RK cyo saba Moza oya Moza je nta kintu kimwe no musaba kuko numuntu wimbwa daheru byasinzi yuko ari n'umurundi byose n'abakongomano mengo n'umurundi je naramwansi bivanye n'ikibi yakoreye RK je nubwo no musi nobona RK bariko barasangira na Moza ku mezi imwe je nico tuma ndamukunda Moza kandi n'abarundi b'umutima abantu babonye ivyabaye nta muntu numwe ushobora gukunda Moza canke Joachim ndabakunda cyane kabisa